ndaguhaye ikaze mwene data umaze guhitamwo gukurikirana ibiganiro vya mu gihugu c'Ibyiza TV. Muri kumwe na Pasitoro Nishimwe Jimmy yama yabashikirije ibiganiro bitandukanye. Uno musi twagiriwe amahigwe, turi kumwe n'umutumire adasanzwe mu kiganiro c'uno musi. Reka ndamuha ikaze abaramutse, ababwire izina ryiwe kandi yongere ace asenga imbere y'ugutangura. Murakoze cyane Pasitoro, ndishimye cyane kubana namwe mwa kino kiganiro tugirane n'ubwoko bw'Imana. Ku mazina banyita Cedrick naho umuremyi, nanje ndifatikanije namwe kubaha ikaze mwa kino kiganiro. Reka mwicije bugufi dusenge. Mwami Imana, Mana ushobora byose, izina ryawe ntabwo cyubahiro. Turishimiye cyane ku ngabire n'umunezero udasanzwe wamuhereza ubwoko bwawe. Amen. Kandi twatugiriwe ibakwe no kuba mwa kino kiganiro no habwa icubahiro. Turaguhamagaye kugira ngo bane natwe utwigishirize, wongera wigishe n'ubwoko bwawe, kandi ibyo ugomba kudutahura tubitahuzwe nawe, mw'izina ry'umunyabasha Yesu Kristo turisenze mu twizeye. Amen. Murakoze cyane mwene data Cedrick kwisengesho ryawe no kuba umaze kuramutsa bano bariko baradukurikirana. Mu kiganiro cacu c'uno musi tugiye kwishura ikibazo abantu benshi bagenda babaza. Ikibazo tugiye kwishura ni iki: isabato yahawe bande? Isabato yahawe bande? Nico kibazo tugiye kwishura mu kiganiro c'uno musi. Ariko imbere yuko tubandanya, reka tubanze dutahure isabato ni iki. Mwene data Cedrick, menyesha bariko baradukurikirana isabato icarico. Murakoze cyane. Mu by'ukuri kugira ngo dushobore gutahura isabato icarico, dushobora gusubira mu itanguriro, mu ntango, mw'irema. Imana iriko irarema itunganya isi yacu uko tubona uno musi. Turaraba neza mu itanguriro ico ca mbere, ubwa mbere na mbere Imana uko yatunganije isi. Ku munsi wa mbere Imana tubona neza ko yaremye umuco. Umunsi ugira kabiri Imana irema itazanure. Umunsi ugira gatatu Imana irarema nk'uko bisanzwe, igabanya amazi, ibimera biramera. Umunsi ugira kane Imana irema ivyaka bitatu, nk'uko benshi bakunda kuvuga ngo imuri zitatu, ukwezi, izuba hamwe n'inyenyeri. Umunsi ugira kane Imana irema ibikoko byo mu mazi n'ibiguruka mu kirere. Umunsi ugira gatandatu Imana irema ibikoko by'imirindi minini, iherukira kurema umuntu. Inshuti bagenzi, umunsi ugira indwi Imana rero iraheza ibikorwa byayo byose, irabinonosora, ihezagira umunsi ugira indwi. Mugenzi, umunsi ugira indwi irawurobanura, iwita Isabato. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hano nyene mwitangurire igice ca kabiri ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa gatatu, hariho ibintu bikomeye Imana yakoreye umunsi ugirindwi. Umunsi ugirindwi Imana yarawuruhutseko, Imana yarawejeje kandi yongera uha umugisha. Mu misi yose mwatubwiye umunsi ugirindwi gusa niwo wahawe ibyo bintu. Ikintu gikomeye cyane shaka yuko uyu mwene data ariko aradukurikirana amenya, nuko muri Kuvayo igice ca 16 ku murongo wa 27 herekana yuko umunsi ugirindwi Imana yawise isabato. Nibyo hano mu gitabo c'itanguriro tubona yuko Imana yahezagiye umunsi ugirindwi kandi ari wo yejeje kandi niwe yaruhukiyeko. Ariko hano muri Kuvayo 16 ku murongo wa 26 hatwunganira neza yuko umunsi ugirindwi ari wo munsi w'isabato. Ni kuvuga yuko umunsi Imana yejeje, umunsi Imana yahezagiye, kandi umunsi Imana yaruhutseko ni umunsi w'isabato. Ariko ikibazo nshaka kukubaza ni iki: none wumva ari bande batanguye guhabwa isabato? Murakoze cyane. Turiko turakurikirana rero iyi nkuru y'irema, nshuti bagenzi, muduteze amatwi cyangwa ko murakurikirana isamirizi yanyu mu gihugu c'Ibyiza TV. Imana ihejeje kurema ivyo byose twadondaguye hejuru, umuntu wa mbere yatanguye guhabwa isabato k'ikiruhuko nk'umunsi
weguriwe uhoraho Imana mushobora byose ni Adamu na Eva. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Ni kuvuga ko rero isabato yatanguye gutangwa mw'irema mw'itanguriro ku bavyeyi bacu ba mbere Adamu hamwe na Eva. Ikintu gikomeye cyane ngaha nagira ndakunganire nuko kwese igihe Adamu yahabwa isabato twese twari tukiri muri we. Ko twese twavutse tuvuye kuri Adamu na Eva. Niba Adamu na Eva barayihawe kiriya gihe natwe twari tuyihawe kubera yuko twari turi muri bo indani ntibari bwatubyare. Ikindi kintu gikomeye cyane nuko isabato ari itegeko ry'Imana rya kane ry'Imana. Hariya muri Kuvayo igice ca 20 ku murongo w'8 gushikana ku murongo wa 11 tuhabona amajambo akomeye avuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi 6 uzukore abe ariyo ukoreramwo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje jewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka zawe canke uw'inyambukira aba iwawe. Ku murongo wa 11 hari amajambo akomeye avuga ngo kuko iminsi 6 ariyo njewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Murumva yuko iri tegeko neza na neza bihuye na bya bindi twahera ko byo mwitangurira igice ca mbere, kubera yuko havuga ngo haruhuka ku munsi ugira indwi, nico catumye njewe uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkawe. Imana yaruhutse ku munsi w'indwi kandi twamaze kubona yuko witwa isabato, kandi Imana yatubwiye yuko yahezagiye umunsi w'isabato iraweza. Ibi bisobanura iki? Hamwe wotora umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, iyo minsi mwumvise yitwa isabato? Oya namba yitwa isabato. Iyo minsi yitoye yoba yarahezagiwe, yoba yarejejwe? Oya, umunsi w'indwi w'isabato niwo Imana yahezagiye kandi niwo wejejwe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hariho abantu benshi bakunda kubaza iki kibazo, mbega mw'isezerano rishasha harabonekamwo isabato? Hariho abantu bayiruhutse kubera yuko twohava twiyumvira yuko ibi ari byo mw'isezerano rya kera byari iby'abakera. Mw'isezerano rishasha bimeze gute? Murakoze cyane ku kibazo kidasanzwe mutubajije, kandi ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Subiye inyuma gatoya bakunda kuvuga bati isabato yahawe abayuda gusa, ariko rero mw'isezerano rishasha hariho umuntu adasanzwe, kandi uyo muntu si umuntu buntu ahubwo ni Imana ubwayo yatanguye kuruhuka isabato mw'isezerano rishasha. uwo nawe ninde? Yesu Kristo. Abasomyi ba Bibiliya bararaba ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 4 umurongo wa 16. Eka mudukunze twasome kugira ngo ibyanditswe vyera byo vyisigura ubwavyo. Luka igice ca 4 umurongo wa 16, mudukundire dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haranditse hati aja i Nazareti iyo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nkuko yamenyereye aba hasi ngo asome. Yesu wacu nahabwa icubahiro. Uyo ni umwami wacu Yesu Kristo yaruhutse ubwiwe isabato, yinjiye mu sinagogi nkuko yarasanzwe amenyereye. Kara akamenyero kubwiwe kuruhuka isabato. Ni nayo mpamvu nk'ikiremwa muntu naco gitegereza gushira ikirenge mu ca Yesu mu kuruhuka isabato. Amen. Turavye kandi no muri Luka igice ca 6 naho nyene umurongo wa 6 two turaraba akarorero keza mu isezerano rishasha ukungene Yesu Kristo yaruhuka isabato. Umurongo wa 6 haranditse hati ku yindi sabato yinjira mu sinagogi arigisha, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko kw'iburyo. Aha Yesu Kristo yinjiye mu sinagogi ku munsi w'isabato, hariho umuntu yari asanzwe afise ikibazo cyo kunyunyuka ukuboko. Yesu Kristo aramukiza. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Yesu Kristo ko yatubereye akarorero keza mu kuruhuka isabato. Mbega twebwe tuca tubikora gute? Murakoze cyane. Natwe duhamagarirwa kugera ikirenge mu ca Yesu tukayiruhuka, ariko kandi birumvikana yuko uhereye mu itanguriro ugashikara kuri Yesu bose baruhuka isabato. Ikindi kintu gikomeye cyane cerekana yuko isabato
yahawe abantu bose. Ariko hari ikibazo gikomeye. Hariho abavuga yuko inyuma y'izuka Yesu amaze gupfa, inyuma y'izuka yarakuyeho isabato. Ni kuvuga bakavuga yuko isabato yakuweho n'izuka. Byo ubivuga kiki? Murakoze cyane, ntagire turabivuga ko tuzirikane neza ko kuva mw'irema, kuva no kuri Mose, kuva no kwihanga rya Isirayeli, isabato camye ari ikimenyetso kidasanzwe c'Imana, umunsi wera w'Imana. Inyuma rero y'izuka, nk'uko benshi bavuga ko inyuma y'izuka isabato yacita agaciro. Mbega ivyanditswe vyo bitubwira gute? Dufise umurongozi adahinduka ariyo Bibiliya yera. Turabe mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 13 umurongo wa 14. Tumve mu by'ukuri nimba Yesu Kristo yarazutse kuruhuka isabato igaca bihagarara canke isabato ikabandanya nk'umunsi wayo wera. Byakozwe n'Intumwa igice ca 13 umurongo wa 14. Naho nyene mudukundire dusome mu izina rya Yesu. Haranditse hati: ariko bavuduka iperuga baramiriza bashika muri Antiokiya Hipisidiya. Umunsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Aho ni nyuma y'izuka, inyuma Yesu Kristo avuye mu gituro, abigishwa ba Yesu Kristo barabandanije baruhuka isabato nk'uko byari bisanzwe, kandi binjira mu isinagogi bagasenga bagahesha Imana icyubahiro. Turabe kandi mu Vyakozwe n'Intumwa 18 umurongo wa 4 uko naho hatubwiye ibi n'ibimenyamenya bitwereka ko inyuma y'izuka isabato yagumye ari umunsi w'Uhoraho, kandi inyego y'Uhoraho mu by'ukuri gusumba iyindi minsi yose. Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 18 umurongo wa 4. Naho nyene mudukundire dusome mu izina rya Yesu. Haranditse hati: aharira n'abaho mu isinagogi amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Amen. Turabe kandi ibyakozwe n'Intumwa igice ca 17 umurongo wa mbere gushika 2. Tuko turiga by'ukuri turaba mu by'ukuri mbega inyuma y'umuzuko wa Yesu Kristo isabato yagumye yubahirizwa mu munsi wera w'Uhoraho. Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 17 umurongo wa mbere dushike ku murongo wa 2. ngo bamaze guca muri Amfipoli no muri Apoloniya bashika i Tesalonike, hariho isinagogi y'Abayuda. Nuko Pawulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasabato 3 avugana nabo ivyo mu byanditswe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turabona neza ko Pawulo yinjiye mu isinagogi ku munsi w'isabato, amarana nabo mw'ico gisagara amasabato 3 basenga bahimbaza Imana. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Twasomye tubona yuko Yesu yari yarabigize akamenyero kugenda gusenga no kuruhuka isabato. None ubu naho turumvise yuko n'inyuma y'izuka n'abatumwa n'intumwa Pawulo nayo nyene kari akamenyero kayo kwinjira mu rusengero ku isabato agasenga kandi akaruhuka. Ariko kandi iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ca 2 ku murongo wa 27 n'uwa 28 ijambo ry'Imana ryerekana yuko isabato yabayeho kubw'umuntu. Ni kuvuga ngo isabato yabayeho kubw'umuntu, ni kuvuga ngo umuntu wese isabato yabayeho kubwiwe. Ibi rero turavye ibyo tumaze kwiga, ibyo tumaze gusoma, turabona yuko isabato yabayeho kubw'abantu, kiretse uwo butari umuntu. Isabato ntiyabayeho kubw'ibikoko, ntiyabayeho kubw'ibiti, ariko yabayeho kubw'iki? Abantu. Kubw'abantu. Icigwa catubwira ngo isabato yahawe bande. Tumaze kubona yuko yahawe bande? Abantu. Uri umuntu, isabato yahawe wewe. Ni kuvuga ngo niba uri umuntu, isabato warayihawe. Tegerezwa no kwiruhuka. Ariko hariho kindi kibazo nshaka yuko imbere yuko turangiza kino cigwa wogenda wishuye. Ni kibazo kiboneka hariya mu byahishuwe igice ca mbere ku murongo w'10, ahavuga yuko Yohana ku munsi w'Imana yari muri mpemu. Tumenyereye abantu bavuga ngo ku'Imana nzogenda gusenga kwa Mungu ku'Imana imanshe.
benshi bakavuga yuko dimanche ariho ku munsi w'Imana, kandi kubera na Yohana yabaye muri mpemu bagaca bavuga ati natwe dimanche niwo munsi tuba muri mpemu, kuko na Yohana ariko yabaye muri mpemu. None rero nashaka utwereke mbega Bibiliya ivuze ku munsi w'Imana abari ku munsi wa kangahe, abari dimanche canke abari uwundi munsi? Murakoze cyane, ikibazo kidasanzwe mubajije, kandi iki kibazo c'inkoramutima abenshi bakunda kuvuga ngo ku munsi w'Imana, ku munsi w'Imana bata umunsi wa mbere w'imisi ngo umunsi w'Imana. Ariko none Bibiliya itubwira iki kubijanye n'umunsi w'Imana, na cyane cyane twishimikije iri jambo dusanga byahishwe hari igice ca 10 avuga ati ku munsi w'Imana nari muri mpemu. None uwo munsi w'Imana Yohana yavuga wari uwahe mu by'ukuri? Reka rero ko Bibiliya yatubajije iki kibazo kandi ari nayo iza kuduhereza igisubizo cy'umunsi w'Imana uwo ari wo. Mu nkundire kandi turabe mu gitabo ca Yesaya 58 umurongo wa 13 turabana gushika umurongo wa 14 tumve ico hatubwira na cyane cyane kubijanye n'umunsi w'Imana uwo ari wo. Umurongo wa 13 turandika hati niwakura ikirenge cawe ngo ntukandagire isabato, ntukandagire iki isabato, ukareka gukora ivyo wigombeye ku munsi wanje wera, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero. Ndero umunsi wanje wera ukawita uw'icubahiro, ukawubaha, ntukore ivyo ugomba ubwawe, ntiwirirwe mu bijandijandi vy'ubusa, nuko uzonezererwa jewe uhoraho, nanje nzogwa kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu, kandi nzogutungisha ijamvu ya sogokuruza Yakobo, kuko akanwa kanje jewe uhoraho ariko kabivuze. Yesu atanabituba. Amen. Turabonye rero Bibiliya tubwiye iti umunsi wanje wera nuwahe? Ni isabato. Uyu niwo Yakwana yavuze ko ku munsi w'uhoraho, ku munsi w'Imana yari muri inde? Yari muri mpemu. Imana nayo iravuze ati umunsi wanje wera niwakura ikirenge cawe ngo ntukandagire, ukawita isabato, nuko uzonezererwa jewe nde uhoraho. Muri make rero umunsi uhoraho cyangwa umunsi w'Imana Yohana yavuze ni ryari? Isabato. Murakoze cyane, Bibiliya iravyerekanye neza. Gusa Imana yivugiye karuwayo kavuga ati isabato niwo munsi wanje. Ibyo nibyo dukwiye kwemera, ariko kuba twavutse dusanga mwa kino gihe hari umunsi bitwa ngo umunsi w'Imana, ibyo nibisanzwe, ariko twebwe twemera ico bitubwira yuko umunsi ugira indwi w'isabato ari wo munsi w'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amen. Kumbure mu cigwa gikurikira tuzoraba kubera iki abantu bitwa dimanche yuko ari wo munsi w'Imana, kandi Bibiliya yo yitubwira yuko umunsi w'Imana ari uw'isabato. Tuzokwishura ikibazo kivuga ngo kuki abantu benshi baruhuka dimanche bawita yuko ari wo munsi w'Imana, mu gihe Bibiliya yoyo yamaze kutwereka yuko isabato ari wo munsi w'Imana, kandi w'isabato w'indwi wahawe abantu bose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya herekana yuko dimanche kuwa mbere w'imisi indwi ari umunsi w'Imana canke ari umunsi wihariye wo gusenga. Ariko kandi hariho umurongo umwe muri Bibiliya werekana yuko kuwa mbere w'imisi indwi. Reka tuhasome ibyakozwe n'intumwa igice ca 20 ku murongo waho w'indwi. Kuwa mbere w'imisi indwi dukoranira kumanyagura imitsima, Pawulo ayaga nabo agira ngo buca agenda atevya mu majambo ashitsa mu gicugu. Bagenzi, gaha ntabwo herekana yuko kuwa mbere w'imisi indwi wari wasubiriye isabato canke wari umunsi wo gusenga, ariko kubera yuko abayuda canke muri Bibiliya yerekana yuko umunsi utangura izuba rirenze ugahera izuba rirenze, bari bakoranye ku isabato ku mutaga, maze isabato ihera bakiri mu bikorwa byo gusenga. Umunsi w'indwi hahera bakiri mu bikorwa byo gusenga. Ngaha Bibiliya yerekana yuko bugorovye rero isabato iheze bari bagiye gutangura isabato, isabato irihera bakiri ku rusengero, maze ku munsi wa mbere w'imisi indwi harinda hashika bakiri mu bikorwa byo gusenga. Ico catumye Bibiliya yerekana yuko bamanyaguye imitsima kuwa
mbere w'iminsi indwi ntabwo hari mu gitondo, ariko isabato yari iheze ku mugoroba bwije. N'icemezo muri uno murongo harabyerekana ngo Pawulo ayaga nabo agira ngo buca agenda. Birumvikana yuko hari mw'ijoro kuwa mbere w'iminsi indwi kugira ngo buce mu gitondo cyo kuwa mbere w'iminsi indwi aca agenda dimanche, agenda ibikorwa byarangiye. Rero uno murongo ntabwo werekana yuko kuwa mbere w'iminsi indwi hari hahindutse isabato, ahubwo Bibiliya yerekana yuko isabato ariyo ku munsi ugira indwi, naha bari bakoranye ku munsi w'indwi w'isabato. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mwene data Cedrick, ni ryahe jambo rya nyuma urangiriza ubanira uno mwene data yariko aradukurikirana mu kurangiza kino cigwa? Inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana, nagenda ndabwire ko mu by'ukuri uko Imana yatunganije ibintu byose mu minsi 6 ku munsi ugira indwi ikaruhuka, yari yabonye neza ko ari ikintu kidasanzwe igire ihereze ubwoko bwayo. Muri make ni kado, no kwita ko ari kado special. Reka namwe ndababaze, nk'ubu Imana iguhaye agashimwe ko mu ndwi amasaha 28 buri ndwi, aho ikurihira fagitire zose, ikakurihira amadeni yose, ikaguhemerera kugusubiza itoto. Mbega ako kaganuke Imana yoba iguhaye mu ndwi k'amasaha 28 wokakira canke ntiwokakira? Ico ni kibazo ndakubajije, nawe rero urashobora kwisubiza. Ariko rero nonge mbandanya ndakubwira nti mugenzi, isabato ntabwo ari nk'ishene y'ikinga canke ishene y'imoto ushobora kumugendera ku rutonde gusa, ariko ni rendezvous iri speciale mu ndwi yerekana urukundo ukunda Imana yawe nk'umuremyi. Ntanonge nkakubaza nti, nimba Imana mu by'ukuri canke Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, nkuko twabonye ko Yesu ari umwami w'isabato, mbega by'ukuri urashobora kwemera ko n'isabato ari Imana kandi utegeka kuyiruhuka? Ibi tubiraba neza mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca 2 umurongo wa 6, aho batubwira neza ko umuntu wese niyavuga ko ari muri Kristo. Reka tuhasome mudukundire kugira ngo iri jambo turibwire abariko baradukurikirana bazirikane neza yuko isabato ari umunsi wera w'Imana kandi yirobanuriye, kandi ko Yesu ari umwami w'isabato. Ari nayo mpamvu umuntu wese yemera ko Yesu Kristo ari umwami wiwe ategerezwa kuruhuka isabato. Igice ca mbere ca Yohana igice ca 2 turako ku murongo wa 6 haranditse hati, badukundire naho nyine dusome mu izina rya Yesu. Amen. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha ntituba dukora ivy'ukuri, Imana yacu ikabarere cyane. Nimba by'ukuri tutemera gukora nk'uko Yesu Kristo nawe yagenze, ko yaruhutse isabato kandi akitwa ko ari umwami w'isabato, na twebwe dutegerezwa kubahiriza umunsi wayo wera nk'isabato, tugashira ikirenge mu ciwe. Muri uyo mwanya rero, mu gihe tudashira ikirenge mu ca Yesu Kristo, na Yesu Kristo ntituba tumwemera. Niba rero twemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wacu, nitwemere ko n'isabato ari ukuri kandi isabato ko ari umunsi wera w'Imana, bityo tuba twifatanije na Yesu Kristo kandi tuba dushize ikirenge mu ciwe. Nshuti bagenzi mwaduteze amatwi kandi mwadukurikiranye, nimba by'ukuri twemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wacu, nitwemere ko n'isabato ari yera kandi ko ari umunsi w'Imana. Imana yirobanuye mu yindi minsi yose ikawita inyegu yayo. Nimba mwifatanije nanje mukemerana nanje ko isabato ari umunsi wera w'Imana, kandi Imana yawuhaye umugisha ikaweza igategeka ko icaremwe cyose, nashize kakatuzo kandi na Bibiliya yashize kakatuzo, icaremwe cyose gitegerezwa kuruhuka k'uyu munsi wera w'isabato. Ico caremwe naco n'umuntu, nawe ukabura umuntu ukemera ko warimwe n'Imana, wifatikanye nanje muri no sengesho bagire badusengere kugira ngo tuce ku rutonde rwiza Yesu Kristo nagaruka aze aduhembe kama n'ubugingo, ko twabaye abizigirwa kandi twitondeye amategeko yayo, harimwo n'itegeko rya 4 ari ryo sabato. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Wakoze kudukurikirana, ndashaka ngo uzirikane yuko isabato ntabwo ari Imana, ariko isabato twayihawe n'Imana. Kuruhuka isabato ni kumvira Imana, kuruhuka isabato ni kugera ikirenge mu ca Yesu, kandi kuruhuka isabato
ni gukora ivy'Imana igomba. Hari abantu benshi bavuga ngo isabato ntabwo ari inzonjana mw'ijuru, ngo nzojanwa mw'ijuru no gukora ivy'Imana igomba. Iyi ni totology, kubera yuko gukora ivy'Imana igomba harimwo no kugera ikirenge mu ca Yesu, mu kumvira itegeko ry'Imana ukitondera n'isabato. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Mbere yuko dusenga, reka nsabe mwene data Cedrick yongere abidondoreko kandi ababwire n'akanimero kiwe ka telefone. Murakoze cyane kongera kumpeza akanya. Ku mazina ni Cedrick naho umuremyi. Akanimero kanje ka telefone ni 69 55 93 60 69 55 93 mwari kumwe kandi na Pastor Nishimwe Jimmy. Mushobora nange kundonka kuri 61 amajana 28 majana 669 61 amajana 28 majana 669. Mugenzi, niba wafashijwe na kino kiganiro ushobora kutwandikira kuri izo nimero kugira ngo tukumenyeshe ibyo Yesu yifuza yuko ukora byose, canke ukegera ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi rikwegereye. Uzohasanga bene data kandi bazogusobanurira byinshi. Wagize ikibazo nucandike muri komanteri. Niba koko iri jambo ari ngirakamaro ku buzima bwawe no ku bandi, ntiwirengagize kandi partage kugira ngo uku kuri gushikire n'abandi. Yesu akugire neza, guha umugisha naho ubutaha. Dusenge. Mwami Imana ushobora byose, urakoze cyane ku bwa rino jambo maze gushikiriza ubwoko bwawe. Ndakwinginze rino jambo rihindure twebwe ubwacu, kandi rihindure n'amatwi yose amaze kuryumva, kugira ngo twese niwamara guseruka ku bicu uzosange dusa nawe, twarageze ikirenge mu cawe kandi twiteguriye gutaha mu bwami bwawe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.